Mwaramutse muri inama nahuye n'abantu batari bake b'Abanyafrika turaganira ndababaza ubuzi bakora impamvu ari muri zo nama ivyo bapanga gukora conclusion imwe ndiko ndabona amaze kuvuga ko kenshi nuko abantu benshi ubu unovuga ko bafise impuhwe kuri kariyere zabo ku buzi bwabo kubera hariko abashanjuma nyinshi harimo n'iyo shanjuma ya AI canke IA intelligence artificielle. Umwe muri abo yari mu Camerounais w'umuprofesseur muri psychologie kuri université imwe hano i Sydney. Ico yambwiye nuko kariyere yabo cyo kimwe n'iwacu usanga iyo IA iri kiratera yiyemfiltramo yamaye nk'akarorero ku ma université ku muntu mwagiye ku ma college université yo mu Bongereza barakunda ibintu bita essays composition ntabwo bakubaza ngo ugere uborokorora ibintu kenshi baguha topic hanyuma ugire icyo uyivuze ko itandukanye n'irya dissertation twakora muri secondaire kubera barensista cyane yuko usoma ibitabo hanyuma ukabireferensinga ntushobora kwandika essay udafitemo umwe na reference 5 10 n'ayandi avuga uti nakavuga ukunuku ugaca wubakira kuri yo ide nimba yemeza nimba yihakana nimba yikosha mu gusupportinga ide yiwawe mugabo usanga ukora a lot of reading hanyuma ugaca ubishiramo muri reference ibintu no je personal nasanze biri boring kubera jewe ndi free nkunda expression iri libre singomba kuba bound muri academia mugayo n'indi story nawe acambwira ati ariko ubu ufashe topic yose ukayiha chat GPT okay topic yose ushaka hanyuma ugaca uvuga uti ushiremo n'ama reference na forma ushaka chat GPT irashobora kukwandikira essay nziza igashemo n'ama reference ikagenda igasoma ibitabo canke peut-être ushatse kuba précis we ukarondera ibitabo bivuga kuri iyo topic ukabishiramo nka PDF ukavyatashako nka PDF kuri chat GPT irakwandikira essay nziza cyane irimo na ya ma reference igashiramo na reference ushaka ino bakunze gukoresha rya APA uyihoze ne butaruzi gusigura ni forma imwe bakoresha reference mu Bongereza irabigukorera ese nziza cyane atamunyeshuri wo mu wa mbere mu gatatu yoshobora guhangana na chat GPT. Bo ngaca ndabigeranya dufate na long division ijya division ndende mu Kirundi canke gukora mathématique calcul mentale bijya bintu babitwigisha kubera kenshi kera nta calculatrice umuntu yafise nta telefone yawe yafise no kuvuga ugiye kugura ibintu mu isoko waravuga uti bo uwo muceri nangahe kavuga ati ikiro na majana 250 kuvuga uti ibiro agacumenya ko umuha igihumbi canke mpibiro mvuze bine mpibiro bitatu kamenya ko aba amajana 250 agaca yirukanga mu muto gakarikira nja amudamaye note igihumbi aja kunsubiza amajana 250 ikaba calcul mentale quick n'ibindi byinshi twakora long division n'ibiki ariko kubera buri umuntu afite telefone mu maboko ishobora gukarikira de n'importe quoi nta kamaro kuko woza kumira kwiga kujya kuntu bakora ntuzeye bakarikira long division cyo kimwe n'ibintu vya memorisation ubiyanje kwaza ngo ninde yatwara uFransa muri kuri Revolution Française nijyari habaye deuxième guerre mondiale nijyari bijya bintu bize muri gokiya kibazo kiguhinyisha ubwo nyene nta kamaro ko kumemoriza izo historical fact cyangwa izindi fact ushobora kuja kuronda kuri internet mu seconda 10 kabayironse iyo brain iyo memoire iyo cerveau uyibikira ikindi kintu cyo kimwe n'ivyo navyo vya calcul mental long division donc ibikubera ta valeur rero nkavuga nti na essay ni gake muri niyaza ko essay bayikora kugira ngo ejo kumbusha kwandika igitabo usubiye ku batanu batandika ibitabo ngo wasome ariko na cyane ushobora kwandika rapport uhabosi ikete etc. none nkuko nabivuze naza ko no ku kazi abantu benshi ubwo nyandikira kete nyandikira rapport nyandikira ikindi kintu motivation ko baca bayandika na chat GPT kumara kahise kugira ko ataho chat GPT yihenze agakosoreramo canke yindi large language model LLM umanga hari abantu bakunze kuvuga yindi twa Claude ariko ni nyinshi nibaza chat GPT nimeze nk'iyabaye popularize Claude irikira ba populaire mu bantu bakora IT ariko ni nyinshi cyane ndi kuvuga ko ubu benshi nizo bakoresha ku buryo hari umuntu tubana hafi ariko arakora ntuzeye licence degree imwe ndi kumubona ariko akora ama essay avuga ni university nazo zakwiye kuzamura ntuzeye what are
aya ma dissertation azofasha umuntu iki ibofuma arondera indi forma yo kwigisha mugabo ntayo baba bazi ntabwo bari creative kandi ntawe uzi ibintu bigoraje. Anyway uwo mu professor wo mu Cameroon yambwiye ati nanje ndi kubona umenga hazogira igihe amfete akazi kacu atako kubera aya ma large language model canke AI ishobora gukora research nziza cyane gusumvya iyo mu professor yokora definitivement abanyeshuri batanguye gutanuzeye espoir mu bintu byo gukora ama essay kubera iki what's the point niba intuzeye ChatGPT ishobora kwandika essay nziza jewe nomara indwi yose ndiko ndasoma ibitabo synthetize for what. Ati rero nanje ndi kurondera gushiftinga umugavyo ngo ni forensic psychology naza koreba abantu iyo habaye crime runaka bashobora kuvuga ati uyu muntu kumba yaragwaye mu mutwe. Ico ni kintu cambe bakunze kuraba ino iyo umuntu yakoze icyaha cy'amaraso nk'akarorero ikintu cambe baza kuraba no kugira bavanemo yuko atobara umuntu agwaye mu mutwe. Ico gihe barahamagara abo bita expert witness, donc mu expert umu psychologiste akavuga akamubaza ibibazo ntawuzi ntabwo ndaja muri courtroom. Usiye ko nize gusoma igitabo citwa ngo Alone quelque chose comme ça aho umuntu yexamine ama case y'abantu barekura kubera psychological assessment hanyuma agakora andi macrime. I digress. Ico nashaka kuvuga avuga ati nshaka kuja muri forensic psychology ati kuko turiko turabona amacrime menshi aba hanyuma ugasanga muri iyi minsi mental health ni kintu kiri hejuru muri iyi minsi nzi gituma barayikoresha cyane ugasanga muri courtroom biragora kudesida niba uyu muntu ari nkozi y'ikibi canke afise umugwara mu mutwe ati nibaza ko aho hantu hashobora kuzoba akazi ati kandi ko ChatGPT ishobora kutagatwara kubera basaba ibintu byo muri court basaba ibintu bya personal responsibility. Imashini yibeshe ntuje kwagiriza imashini ariko ari umuntu ku wundi birorosha timaza ko hazoba hariho ubuzi. Nivyo yambwiye ko asubiye ku ishuri ni professeur université afise PhD muri psychology mugabo nawe gusubira ku ishuri sinobaje exactement ibintu ariko yiga du moins level ariko yiga mugabo yambwiye ko yiga forensic psychology kugira ngo ashobore kuja nko muri courtroom muri centre gukora ko kazi nkako. Uwo ni umwe twashoboye kugayaga. Hari undi mugabo w'umurundi nabo twabonanye komenda aja kumaza nawe ivyo arimwo arakora ivyo arakora mugabo abantu benshi tuvugana bameze nk'ababona kariyere zabo ko ziriko ziraba menace ko bamwe bisaba ko basubira kwiyeduka. Ico ni kintu kandi nagomba gukebura abantu na cyane cyane gishika hanze uvuye nko mu Burundi ntuze wigereza ngo weze psychology uze geography ibaza exactement ibintu bifise akazi muri ico gisagara bumvise nk'ico wize kitafise akazi ntumara umwanya muremure kurarandira imitsi. Ndibusara umugabo twari kumwe muri Cape Town yaravuye aka diploma avanye Zambia ashika ashira amafarde mu mufuko ngo jewe narize tumubwira ebana izina nagiye ngo ndakwereka agazukora ngo no ngo come on ngo jewe ngo narize kameme ngo nize kuri college komeye Zambia. Ubwo college muri Zambia bavuga ngo babukomeye yambarirwe Everin College ubwo college bukomeye ngaho Rusaka ujabutse Harare c'est fini na usubira kumenya ko wanize. Anyway ako kazi giye kukarondera nyuma y'imyaka 3 abandi twakaze twaramaze kukavamo amafaranga twarajanye mu bindi bintu atamafaranga gitanga. So ushize hanze uri no mu Burundi n'ahandi no kuraba directement ikintu gishobora kugugaburira famille aba ari cyo wiga quick hanyuma ibisigaye ushobora kubikora nka hobby. Niba ukunda psychology ushobora kuzurasoma ibitabo ushobora kuzadiscuss n'abagenzi ushobora gutangura YouTube channel. Cyo nakundi ko ndakora YouTube channel mu bintu bitajanye na technology kandi rero nkoramo kubera iki muri technology none abanya ashobora kumpemba kuntungira famille c'est bien hanyuma ibintu byo mvuga bla 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 ntacho bishobora kumpemba nabishobora kuntungira famille naho noba ndi good muri ivyo ntacho bishobora kutagira ico bimariye. So nico nashaka kuvuga ube flexible ube ready to change peu importe imyaka umaze. Poje sinze ko nobangishobora gusubira ku ishuri kubera evidama mbona umenga no ku ishuri keshi na keshi ibintu bigisha nta kamaro bifise usibye ko bimwe bisaba ko iyo qualification ubifise ushaka kuba accountant, lawyer, teacher, nurse ibintu nk'ivyo bisaba ko usubira ku ishuri malheureusement. Mugabo kandi il faut ko ukarikira amonage kugira ngo usubire muri college usubire ku ishuri. Il faut ko uhakikisha ko utazogenda ukamara umwaka canke imyaka 2 uri kwiga ugasanga ibintu wize kandi ni hahandi usubira kuhangayika urondera akazi. Bon je personnellement nta sinogira worries nyinshi kwera ndisaziye niko novuga bon
sindi wa muntu uvuga ngo ndi mu ntango za kariyere mugabo abantu bagitanguye kariyere bageje university bagize abari kuri college n'ibiki nukuza urexamina uko bukeye uko bwije ijya kariyere urimwo nimba ari path izogutunga. Hari yindi impanuro nkunze kumva abantu bavuga ngo all degree is a good degree. Donc I don't think so. Naza ko ari ibintu wize bigorana kuronka akazi canke ngo follow your passion, the money will follow, ngo ukurikirana passion. Naza ko kenya keje kurikirana passion ni vya bintu ukora utabihembegwa, ukuvuga uti ndakunda gukina volleyball, ndashaka kwicara kuri beach, ndakunda kunyugwa gwa no c'est pas passion yawe. Ivyo bintu nta muntu abiguhembera, uco usanga ari ibintu jewe novuga ko wokora nka hobby weekend ku mugoroba mu ijoro nk'ibi turiko turakora mugabo ahantu uspendinze investment yawe ilifo ko uronka return naho nuko haba hari company gouvernement umuntu ashobora kubiguhembera. Voilà. Ibi bitoroshe ku bantu benshi mugabo nibaza ko kameme muri West mu gifise icyo no kwita wiggle room, munacafise isaganirizo ariko no kuraba nturinde ku munota wa nyuma akuzura examiner marché iruhande yawo kwihagaze. Ndikuvuga cyane cyane abantu bari mu bintu professionnel kugira ngo ntuzofate giturumbuka na cyane cyane iyo uteye ukuze uca usanga nk'akazi wari ufise gaheze kugira ngo uronka kandi bitoroshe ifoko uba wamaze nk'uwiprepara mu kwiprepara. Kandi ikindi ibintu vya finance na ndavuga ko iyo ufise akazi keza no guhakisha ko uri kurabika amafaranga ashoboka ukinvestisa bishoboka mugabo ufise n'ayandi ari safe investissement bya keshi ntibiri safe peu importe aho yajanye hose arashobora kuhomba mugabo no kuba ufise ico bita safety net. Donc udufaranga wikora ko mu gihe ibintu vyo bikomeye suddenly. Sawa, mugira umunsi mwiza.